Bakunzi ba Holy Canaan TV, ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo buganze imitima yanyu. Tubifurije ukwezi kwiza kwa kabiri, kuzababera ukwezi kwiza kumugisha, kukuroranirwa, kubona kugira neza kw'Imana mu buryango yanyu no mu buzima bwanyu. Reka dusenge. Kristo Yesu, ngwino uganiriza imitima yacu. Turagukeneye kukumva, turakeneye kumva impumeko y'ijambo ryawe. Haleluya. Urakoze kutugirira neza mukunzi wacu Yesu Kristo. Amahoro ya Kristo Yesu aganze mu mitima yacu. Imbuto itabora ijambo ryawe rigiye kubibwa mu mitima y'abaryizera, baryumva, urivomere. Haleluya, rizame imbuto. Urakoze mu izina ry'umukunzi wacu Yesu Kristo. Amen. Bakundwa, turabakunda. Turashimira ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu. Uyu munsi ngiye kubifuriza rino jambo muri kino kwezi. Imana rino jambo rizabakorere kwezi kwa kabiri. Dusome mu gitabo cya Samweli wa mbere, igice cya mbere umurongo wa 20. Dutangire ku murongo wa 17 tubare gusimba. Umurongo wa 17 aravuga ngo maze Eli aramwishura ati, nuko niwigira amahoro Imana ya Israheli gwe ico wayisavye. Nawe aramwishura ati, numpagaze jewe incoreke yawe. Maze uwo mugore arigira, araheza ararya, ntiyasubira kwirabura ni gukundi. Muri kuno kwezi kwa kabiri ari ijambo ryagumye ridudubiza mu mutima wanje, hejuru y'umutima wizera. Kwizera, gusengana umutima wizera. Haleluya. Kwizera, ndashaka kuvuga hejuru kwizera. Ndashaka kuduza ukwizera kwawe. Hari ikintu wasengeye mu kwezi kwa mbere kitakunze, hari takunze mu myaka ishize. Muri kuno kwezi kwa kabiri kandi ndagusengere Imana iguha umutima wizera. Umutima wizera. Ana yaramaze imyaka myinshi nta mwana afite, aduga ishiro uko kwezi umwaka gutashe, kandi wanashaka ngo yagenda ajanye n'ishikanwa ryo kwishimira ya Mana umunsi umwe. Haleluya, haleluya. Ndakwifurije ngo nawe umunsi umwe muri kuno kwezi, kuri uyu umunsi umwe Ana ngo yumva ijambo. Eli aramubaza ngo ese, Eli yabanje kumubaza ngo ese waborewe, wasinze, byagenze gute, kutari kuravuga, urakubita iminwa gusa. Aravuga ngo sinaborewe, ahubwo n'umubabaro mu mutima. Umurongo wa 17 mbeje gusoma, maze Eli aramwishura ati, nuko niwigira amahoro Imana ya Israheli ico wayisabye. Uyu mudamu Ana yizera ijambo Eli amubwiye. Haleluya. Tiyakekeranya, tiyamubwira ngo bizogenda gute, tiyamubwira ngo umwana ngo yizera ijambo uyu mugabo amubwiye. Umurongo wa 18 nawe aramwishura ati, numpangaze jewe incoreke yawe. Maze uwo mugore arigira, araheza ararya, ntiyasubira kwirabura ni gukundi. Ntiyasubira kwirabura ni gukundi. Kubera iki? Yakiranye ijambo, umutima wizera. Amen. Ndashaka Imana ikuremera umutima wizera. Ndashaka ndagusengera. Nareko niyumvira, nareko ndamedita rino jambo mu gitondo. Bavandimwe, nta kintu na kimwe abantu Yesu yakijije. Yesu yaravuga ngo ukwizera kwawe kuragukijije. Ukwizera kwawe Imana ikuremera umutima wizera. Amen. Umurongo wa 26 aravuga ngo 26, maze Ahana aravuga ati, mwami wanje, indahiro ni wewe nyine, erega ni jewe wa mugore nari mpagaze iruhande yawe. Mwami wanje, saba uhoraho. Uyu mwana niwe nasaba, kandi uhoraho yambaye icyo nasabye. Haleluya. Uyu mwana niwe nasabye. Igihe nasomye rino jambo mu kino gitondo byamfashije. Naciye nsubira inyuma, ndabivyo nasabye uhoraho, ndabisubiramo kubyandika gushaje. Ndabwira Imana ngo Mana, ibi nivyo ndagusabye, kandi umutima wanjye urahamya neza, kandi ndizera, ndagufitiye icyizere ko bino bintu uzabimpa. Hari izimaze kumba, hari n'ibindi itaramba, kandi nazo ndabyizeye. Haleluya. Ana amaze kuronka Samweli ngo aragende aradugisha, ngo rero asezeranye yuko uyu mwana ngo namuronka atazoba umuhungu we, azomujana imbere y'Imana, kandi yamujanye ahantu Imana nayo ikeneye umuntu. Haleluya. Ahageze ngo bwira Eli ngo erega mwami we, indahiro ni wewe. Indahiro si wewe se, ni indahiro ni wewe. Uyu mwana niwe nasabye, none naje kumushikana. Aravuga ijambo ryiza. Uyu mwana niwe nasabye, uhoraho yambaye icyo nayisa. Ndakwifurije ngo uhoraho aguhe icuma z'imisi usaba. Uhoraho aguhe mu byo ndakwifuriza Imana yoguha muri kuno kwezi. Imana igweze umutima wizera, kuko umutima wizera niko rufunguzo rwawe ruzagukingura imiryango yamaze imyaka yugaye. Hari igihe tuvukira mu miryango yugaye, ariko umutima wizera. Haleluya. Imana ikuremera umutima wizera. Uyu mwana niwe nasabye. Mureka ndakubwire, mu byo ndiko ndagusengera, mu byo wasabye byinshi, reka wongere mu kintu naco. Mana, ndemera umutima wizera.
ndakeneye umutima wizera, ndakeneye kwizera. Reka nsome mu Baheburayo. Mu Baheburayo, igitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 11, mwumve ngene havuga. Havuze ijambo nakunze cyane, havuze ngo, haravuga ngo ukwizera niko kwatumye Sara ashobozwa gusama inda naho yari yaraciye, kuko yiyumvire yuko yasezeranye ariyo kwizerwa. Ukwizera niko kwatumye Sara agatama akazi kagondamye, kwizera. Ukwizera kuramugorora neza ngo arasama inda. Haleluya. Ndakwisengeye Imana iguheze umutima wizera. Haleluya. Umutima wizera, ukwizera niko kwatumye Sara, haleluya, ashobozwa gusama inda naho yari yaraciye, kuko yiyumvire yuko yasezeranye ariyo kwizerwa, kuko yiyumviriye. Amen, amen. Muvandi muri kurankurikirana, Imana ikuremera umutima wizera. Reka gukekeranya, reka gusenga. Bene ndata narumiwe, hari igihe tumara gusenga tugaca dusambura ibyo twasengeye tukiri ngaho aho kubera imvugo zacu. Aha nyine mu Baheburayo haravuga ngo dukomeze kwatura izizigiro byacu, ukwizera kwacu, kuko yasezeranye ariyo kwizerwa. Dukomeze. Sara arizera. Haleluya. Igitabo cy'Abaroma, igitabo cy'Abaroma, twumve ngene Abaroma havuga. Igitabo cy'Abaroma gice cya 4 umurongo wa 17, gice cya 4 umurongo wa 17 haravuga ngo, igice cya 4 umurongo wa 10, mu nyonga ziyo yizeye nk'uko handitswe ngo ngugize sekuruza w'amahanga menshi, niyo Mana izura abapfuye kandi yita ibitariho nk'ibiriho. Kwizera kuza kwita ibitariho nk'ibiriho. Kwizera kuza kwita ibitariho nk'ibiriho. Haleluya. Ukwizera. Haleluya. Reka mbashingira intahe y'umwana umwe, umukuzine wanje twabana muhira. Umukuzine wanje twabana mu rugo nabi wabo. Haza umuntu muri eglise wacu nasengera muri Vivante, aravuga amakuru yo kuja muri Israeli. Aravuga ngo umuntu afite amafaranga ico gibari hani bari $2000 yandikishe azoje muri Israeli. Agakobwa ka kumonkere wanje kari gafite imyaka 12 cyangwa 12 cyangwa 13. Uwo mukobwa wavuze aya makuru muri eglise, turatahana dimanche turaza gufungura muhira. Harya abantu bariko barafungura, akana kari muri chambre karagenda gafata impapuro, karakana kazi kwandika gaci ubwenge bwinshi. Yitwa ubunyine n'umukobwa mukuru yitwa Agape. Arandika arandika $100 ku mpapuro, arakwiza igitigiri cya $2000. Abantu bicaye muri saro batuje babona karaje kazanye za mpapuro ngo nitike yo kuja muri Israeli. Kaheza wa mukobwa ikintu cyo yakoze, yararize aratelefona abo bakorana. Uyu mwana niwe wabaye nimero y'abantu bagiye muri Israeli kubera umutima wizera. Imana izayita ibitariho nk'ibiriho. Iyo ufite umutima wizera izayita ibitariho nk'ibiriho. Haleluya. Mu kwezi kwa kabiri ndifuza ko Imana ikuduza kwizera. Ibintu zo gukekeranya, ibintu zo gusenga amarwa ugacishamo umurongo ibyo wasengeye, ibintu zo kuvuga ibinyuranye n'ibyo wasengeye, ibi bintu byataye garanti. Tuza twizera, tuvuge ibyo twizereye neza. Haleluya. Kandi tubivuga ku mugaragaro. Umurongo ukurikira wavuze umurongo wa 18 aravuga ngo Abrahamu yizera yizigiye ibito kwizigirwa ngo azoba sekuruza w'amahanga menshi, kuko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzongana, kandi tiyeka abantu no kwizera. Haleluya. Hari igihe tuza duhura n'imisuko ibibazo zo muri nosi, ukwizera gwahera. Ariko Abrahamu mu gutinda kwisezerano ntabwo yigeze agabanuka no kwizera. Haleluya. Ngo abesekuruza w'amahanga menshi, kandi ntiyagabanuka no kwizera. Yitegereje umubiri wiwe umaze kuba kaheze, kuko yari amaze imyaka ng'ijana y'amavuka yiwe na Sara yari yaraciye, ariko yiyumviriye icyo Imana yamusezeraniye. Haleluya. Yiyumvira icyo Imana yamusezeraniye, yiyumvira icyo Imana yamusezeraniye, ntiyakekeranye no kutizera, ariko aremeshwa cyane no kwizera. Kumva kwizera no kuraremesha, aremeshwa cyane no kwizera. Ahesha Imana icubahiro. Twizere ku rugezo duhesha Imana icubahiro. Haleluya. Amenya neza adakekeranye yuko yasezeranye ishobora no kubikora. Amenya neza adakekeranye yuko yasezeranye ishobora kubikora. Muvandimwe mukundwa, hari ibyo Imana itaragukorera, shishikara umutima wizera. Izere ngo Abrahamu yarebeshejwe n'iki? Ngo no kwizera. Kwizera niko kwamuremesheje, kuramuremesha. Ndakwifurije umutima wizera. Mwami Yesu aguhezagire, Mwami Yesu akuremera umutima wizera. Reka soma ijambo rya nyuma n'Imana ndabasengere. Imana iduze umutima wizera mu gitabo cya Matayo igice cyo 8 umurongo wa 10. Igice cyo 8 umurongo wa 10. Muri Matayo havuga gute? Igice cyo 8 umurongo wa 10. Haleluya.
reka ntangire ku murongo w'umunani. Umugabisha aramwishura ati mugenzi ntibimbereye ko winjira mu nzu yanjye, vuga ijambo gusa uwo muhungu arakira. Ntibimbereye. Uyu musoda yarafite kwizera. Umugabisha yabwiye Yesu yego abandi ko barakujana iwabo, jewe vugira ijambo hano kuko naje ndi umuntu agendera munsi y'abaganza fise abasoda ntwara. Iyo mbariye umwe ati genda aragenda, uwundi ati ngwino akaza, nabarira umushumba ati tikora iki akagikora. Yesu abyumvise biramutangaza. Yesu ukwizera kwa gutangaze benshi nukuri. Niyo uzuvugana amajambo yo kwizera ngo Yesu abyumvishe biramutangaza. Abwira abamukuriye ati ndababwira ukuri, sinari bwabone ukwizera kungana gutya no mu Bayisiraheli, sinari bwabone ukwizera kungana gutya. Haleluya, umutima wizera. Haleluya. Umurongo wa 13. Yesu abwira uwo mugabisha ati igire bikubere nk'uko wizera. Nuko wa muhungu arakira. Haleluya, arakira uwo mwanya. Yakize ryari Yesu akivuga iryo jambo, wa mupapa yaragiye ngo ashitse arababaza ngo ese byagenze gute, babajisa ngo asanga ni wa Yesu yasohoye ijambo. Umva ukwizera kwawe. Hari umugore ndangirijeho umunyekanani webwiye Yesu ngo nkiriza umukobwa wanje yatewe n'abadayimoni. Yesu aravuga ngo simfata ibyo kujya by'abana ngo ndabitera urutubwa. Wa mugore ngo aravugira Yesu ngo Yesu we ngo nutubwa natwo twaturya utuvunguka twariye ko ibyo kubya byavuye ku meza y'abasebusha. Uvuze gute nutubwa natwo ngo maze ngo umugore Yesu aramuhindukirana aravuga ngo nyina wanje ngo kwizera kwawe ni kwishi. Nyina wanje mbere yaravuze ngo akabwa, ariko arahinduka ijambo ngo nyina wanje. Kubera iki? Ukwizera. Mwami Yesu akuremera umutima wizera, uvuga amajambo yo kwizera. Bene data, ukwizera bigaragara no majambo tuvuga, ukwizera no mu bikorwa byacu. Mwami Yesu akuremere umutima wizera. Ndagukunda Yesu, turemere umutima wizera. Haleluya. Uturemere umutima wizera. Haleluya. Uturemere umutima wizera. Uturemere umutima wizera. Imana yacu yabwa icubahiro. Uturemere umutima wizera. Waravuze ngo nimwagira kwizera n'akabuto ka sinapi ngo muzabwira iyo misozi ngo itabwe hakurya. Haleluya. Turemere umutima wizera. Imisozi iri imbere yacu. Haleluya. Nta kindi kizoyikuraho n'amasengesho n'ijambo bivanze n'umutima wizera. Urakoze. Icyubahiro garukire mu izina ry'umukozi wacu Yesu. Amen.